badufunga batubwira kuko igihe cacu kigeze. Noneho bukeye kuko twabasabaga amazi ngo haje kuba ku minsi 15 y'ukwezi k'umunani nibwo amazi twabonye amazi aza mu matiyo yarashaje. Ubwo twari twinjiyemwo ku minsi 5 tugejeje ku minsi 15 ubwo nibwo amazi yaje. Ni ukuvuga ngo icari kitubeshejeho twaryaga igitaka twanywaga n'ayo mazi. Ayo mazi niyo yaratubeshejeho. Urwamwo turi abantu 23 kuko bari baratugabuye. Uwo munsi baratujana batujana kutwica aho bari barateguje. Bamaze kudushitsa batujana mu ijoro mu masaha 6. Ariko twasezeranye n'abacu turababwira ngo twebwe turagiye ariko ntituzi iyo tugiye. Dusanga bacukuye umwobo muremure batangira kwica abantu. Abo twari kumwe jewe mu modoka baravuga ngo bagiye kutwicisha amasasu kuko nibyo baza bakoresha. Batangira kumanura abantu. Twari twashitse twese aho ngaho aho bari bateguje hari ikinogo. Batangira kwica abantu kugeza aho batugereyeho. Uwacu twari kumwe twese nari inyuma yiwe kuko ahantu baza bicira bari bahatunze amatara y'imodoka. Jewe nsubira inyuma maze kugera aho ngaho. Subiye inyuma twari kumwe na Pasiteri Sadoki Ngweshi. Uwo twari kumwe narindi kumwe n'undi mugabo ngo ni Zikiya w'abasinzira. Narindi kumwe n'undi mugabo w'abasegege ngo ni Ndihano. Narindi kumwe n'undi mugabo nari kumwe na mukuru wanje ngo ni Kanyiki. Twari benshi. Ndatekereza abo bose uvuze nyine barabishe. Abo bose bapfuye uwo munsi twari